kubera muri Tanganyika hari amavague menshi kandi ndatinya ibikoko byayo nubwo ndabikunda ndabitinya kubera byose nibinkunda nkuko nje ndabikunda umva naciye nzimira nciye mvuga hano ndavamwo gute na n'icyongereza nzi kuvuga Eliora rero twaje kuvugana yuko dezo compétition nawe ariko ndagusumba ndadoshota ese ngumara imbere y'abantu iyo nzogusiga ko nanjye ndazi ko gupeke amamedaille maze gutwara ni angana 8 médailles yo hanze umva nanje nkagira ubwoba nkavuga nje n'ukuri bava bansiga abarundi batanguriye kuntuka twagiye Eliora je suis présente nitwa Irisha Lois Eliora j'ai 14 ans de mon prix 15 ans le 15 avril hama nageuse niga kuri école belge de Bujumbura ndi fura muri famille Mwumvise presentation y'abandi bana baravuga ko bari ene muri famille baravuga n'imyaka yabo kuva no munsi rero aba invité bose bategeza kuzo bari presenter nk'ubu nizere ko bigiye kugenda Eliora none watangiye kuba umunageuse ryari professionnellement natangiye kuba umunageuse à 11 ans quand natangiye kugenda mu mapayi hama nimye by'entraînement kwientraîner natanguye à 7 ans 8 ans natangiye kuba médaille yo mu Burundi 11 ans ntanga kuja mu mapayi hama umaze kuja mu mapayi angahe kubera ibyo nagiye Uganda ngenda Rwanda ngenda Qatar ngenda Ghana ngenda France ngenda kandi Uganda ngenda no muri umaze kuja mu mapayi 5 nihe pays wagiyemo ucurumva kuri série wawe muvanye n'abantu bako murakompeta ahantu hambere bon si France nubwo ariho hambere natanga gutera imbere sano hambere yari muri Tanzania kubera iki muri Tanzania kwanu natanguye kuronka umudari wanje wa mbere Jiko niwe mudari wa mbere wakunze niwe mudari wa mbere wakuryoheye wanyoheye kandi nanyishya kuwambara umbwiye ko watanguye professionnellement zo koga 8 ans 11 ans ok koga bisanzwe nyene kubimenya mwe twese tuwuzi kandi nayo nk'imito mwe twese tuwuzi ibyo byose abantu bakoragira wabitanguye ryari kuja muri piscine natanguye à 4 ans nyine n'abavyeyi turakina à 4 ans hama ndakura nyine ndajana entre 7 ans uyu hari umuntu muri famille yakugitse yoba yaragupushije kubikunda yego hari umu uncle wanje basogomba kasi bamutazira Fantomas niwe président wa fédération yacu FEBUSA Fédération Burundaise des Sports Aquatiques niwe yatumye ntera imbere kandi niwe yatumye nja muri natation no mu entraîneur wawe rero bon mon entraîneur wanje yadémissionné gusa uwonye hari uwundi yitwa Dieudonné gusa aracyari mushasha kandi Eliora watubwiye ko wiga est-ce que bigenza gute birushijeho kubishyira hamwe kwiga ibya natation et tout uragira ama entraînement n'est-ce pas bigenza gute nivyoroshe na gato nivyoroshe gusa ndiga nkava ku ishure ndagerageza tumonye yo kugenda ntarushe nkajya kare nkagenda ku ishure nkagerageza gukurikira nubwo nyoba nkikirushe cyane nkagerageza gukurikira nkabitora hama sinavuga ko ndabitora nk'abantu baciye ubwenge gusa ndagerageza hama quand tu gagnes l'entraînement mission aussi tu gagnes 3 fois 4 fois par jour par semaine hama tukaza le soir quoi tu gagnes le soir mon week-end tu as vers 14h jusqu'à 16h 17h ni 2 heures par jour 3 heures donc tu sais que ça unafungura cyane ugafungura neza turafungura cyane kubera nabyo ndafungura cyane gose
niki kintu kimaze gushikira kutanguye natation utashobora kuko wibagiye umva kuri entente hayo plongeoir nini cyane umva ko bayibomoye kwa kana zone umva hayo plongeoir nini cyane amwe ifite mu ma 9-8 ans hamaye sinzi nimba nje numvise nabi twereje mu entraînement umukoca atatubwira okay ni muduge rero musimbuke umushaka entraînement yahetse gusa mwese mungire plonge yo hejuru cyane sinzende nimba numvise nabi gusa ndi wose bavuze ko numvise nabi ko yavuze dusimbe bisanzwe nanje rero ngyari nimba nishaka kujya plonge sinzi gusa nabyumvise nabi sangira plonge ndamanuka neza plonge ngomba ngire hasi natangura guta control ndakubita kunda kumatwa mucura babuka umva naciye mbabara cyane ku buryo byanka yuko mvuga no kurira hama nangura kwibira acha baza kuntora hama ndaryama kuri ayo mazi matoyi donc waribiye nari nza gutora acha baza kuntora t'avais 8 ans 8 ans menga 8 ans hama zimaze gushikira ntiwacu badekuraje gusa kandi kuja mu mazi aho byaciye bintwenze byaciye bintwenze turabandanya kandi mu mazi ntagize ubwo ati naciye mvuga waziteje ko abantu barabibira bagapfa kwa kina system ibintu byinshi ukuntu bimeze nabi asanga umwana yagwaye asthma asimvye mu mazi kasanga bariko baramukuramwo amazi n'amasa akavamwo mu mazuru mu matwi mu kanwa amasa akamuvamwo njyana naciye mvuga ndakubyiwuje nta kundi byagushikiye njye sinzi uko nari meze niki gihugu umaze kujamwo ushitse akacugira ubwoba kumva ugise ubwoba kumva umengo kweli uragize ubwoba abantu tugira dukompete ukabatinya mu Faransa muri France c'était comment wagize sensation iyi nagize ubwoba bwinshi cyane ntunga kubera bya mbere abantu bose bari bafise ko espoir kwinjira iyo onye ni stress nini umuntu barakwizeye ukacutinya noneho ngaha niyo nagira ikintu kibi bakaca bambwira wowe none umaze iki twakurungitseyo kugira ugire iki ufyina kwifata amafoto kurya kugira iki umva nanje byaca bintera ubwoba canke nkagenda fate nko ngaha anye ndagize ubwoba kubera abantu hadukura bamaze imyaka n'imyaka babindiriye kandi n'amakategori tugira abantu bose quelque soit l'âge turajanamo gusa badupanga par chrono umva par chrono rero kwanje nari ntinya kubera ana dufate kuri ama plongeoir abari ku ma extrémité no bafise chrono mbi cyane kubera sinzi babashira extrémité kugira hagati hajeyo umuntu afise chrono nziza kuri mwebwe mwese ndiza uvuze nziza ushotse kuvuga ufise ntoya ntoya donc ashaka kunyaruka kubasoma kwa niyo bashaka kurabira ko hagati umva bashaka ngufama nka triangle nka sapa d'accord umva naho rero bashira hagati kwanje sinabwamenye yuko nari hagati mwisanze umva nanje nkagira ubwoba nkavuga nje n'ukuri bava bansiga abarundi batanguriye kuntuka kubera abarundi nuko bameze bataronse icyo bashaka bacatanga gushwana guharira umva nanje naca ngira ubwoba rero naciye mvuga sha bino bintu ngiyemo ntarabigeramwo vraiment sinari byiprepare neza mva hacasigaye ngira nk'imyaka ingahe kugira ni prepare neza nushaka prepare gute rero nshaka kwiprepara ndabimenye mba nje mu makompetisiyo menshi kugira ndabimenyere neza kugira niyo natsindwa naje ndazi ko nza kubijera niyo natsinda ndaza kwimenya ko ndabijera kwa hari ukuntu mfise guhindura ama emotion yanje ndakunda guhinduka ama emotion gute rero gusa nyene bivana nkonga dufate ndose nk'amanota mabi gusa muri natation bigenda neza ndaryoherwa donc natation ni kugera gusoma amanota ninjyohera cyane misanzwe sport ninjyohera kurusha ibindi byose nkunda kubaza kugira natation ntibigusaba kuja muri gym kugira ugire ndazi gym ndayigenderamo gusa papa yaranse ko yavuze ntihangire imyaka kandi gym kirakonona ituma ukomera cyane w'ikigangi nk'abagabo aho
ahubwo yakunda ko kanse yanjye nde kwiruka nkoreshe cardio yanje kugira nze ndaba ndonke endurance nyinshi cyane kwa bisa endurance nyinshi cyane muri natation. Dans 5 ans muri ibi bya natation tu te vois où? Ça c'est nakingahe 20 ans. Bon kubera ashaka kuba umuchampion na natation à tout prix shaka kubata record. Rero nibona muri centre d'entraînement sinzi ya pays ikomeye cyane ndiko ndakora cyane ndiko mu wa gatatu batanu ba mbere ku isi yose bakomeye. Donc urashaka kugira carrière professionnelle? Yego ndabishaka à tout prix. Donc urabona ko nk'ibyo bya natation bishobora kubeshaho? Gusa ndazi yuko azogera igihe bindemera ukuntu bikakuremera gute? Mwe nkagira imyaka nkasaza kubera nanyene nkunda ibikoko niyo nabiheba nshaka kuba umuveterinaire. Nkaronka refuge des animaux nkazigaburira nkaziha indaro nkazivura naho nyene. À part natation, ni kintu ukunda? Ni kintu ukunda par natation? Ibindi bintu ukunda gukora n'ibiki? Ndakunda gucapa. Ukunda gucapa? Ugacapa iki? Nkacapa ibintu mfise muri njewe. Emotion yose mfise ntashobora kuja muri piscine ndabicapiramo. Canke nkafata dufate mu mamati. Ndakunda mamati. Ndayiga niyo mfise ko amanota menshi muri famille turaba ncabwenge muri maths. Hama atari n'ibyo onye ndakunda kwiruka. Kwiruka bituma stress yawe igabanuka, ishavu ryawe ngaho je kwiga bituma bifata neza mu mutwe. Kwiruka birafasha. Nabenda kuraba uri mu mazi kare hagira mu mazi ufise sensation yiyi? Bon, sensation mba mfise umutima wanje kurakubita bisanzwe kurakubita cyane kandi ndakoresha effort nyinshi. Gusa indi muri natation nakurya ntuba ndi libre ukuntu. Yego nubwo nkora entraînement nkaruha birandyohera kubikora kubera umengo naho hantu nyine nshaka kuba moi-même nyine nkakora ibintu nshaka nyine jewe nyine ibyo nshaka umva nawe kandyohera cyane. Mbega kimwese mutegeza gutangurira kuri planche kare watanguriye ko wewe? Mu bisanzwe tegeza gutangurira kuri planche niho départ ibera kubera nuko bimeze kugira uronke appui niniya. Est-ce que planche iroroshe cyangwa ni ikintu wanza uhize umwanya munini? Planche ni roshe na gato. Bon bamyamye usanga iborohera sanje byangoye kugira ndayimenye je sindayimetriza neza mva cyasigaye byo nkora ni byinshi. Mbega watanguriye kogera ngaha nyene canke hari ahandi watanguriye atari ngaha? Natanga kogera aha nyene kuri entente. Ce qui fait que ngaha nyishobora kuba maîtriza gusumba ahandi hantu hose andi ma piscine par exemple par rapport yiyi? Bon aya niho maîtriza cyane kwa niho nakuriye niho natanguye rya mbere mva a4 niho natanga koga gushina nyene koga kugira n'abagenzi n'abavyeyi natanga entraînement ngaha nyene niho nkiri. Hama ce genre de choses babikoresha kubera ubikoresheje kubera iki bigufasha iki? Ino fise na plaquette. Ama plaquette afasha gukomeza amaboko. Par exemple ngaha anye gize no movement nkakwega amazi bisaba ingufu nyinshi. Uyakuye mazi igihe uyakoresha uyakuye ucumenga amazi aroroshe umva tuma akomeza amaboko. Est-ce que hari ico waza gufasha uri kuranyaruka muri rapidité yawe kugira unyaruke ushika imbere? Araza kugufasha kugira unyaruke ndazi uri kuroga? Nkuko nabivuze araza kumfasha cyane afasha kunyarutsa amaboko naho nyene atari kunyarutsa amaboko no gukomeza amaboko twajya ukura kwiga amazi bisaba ingufu nyinshi umva na rapidité nyinshi umva bisaba yuko nkwega n'ingufu nyinshi na rapidité nyinshi. Ama plaquette abifasha ko kinyiye. Murage ma competition mujamwo muyafise canke ntamukoresha? Bon nkongaha anye competition atangura tubanza kwanza kugira ama échauffement kugira umenye amazi kugira amaso barashuha umva urashobora kuyakoresha mu mwanya nyene wa échauffement
hama hagize competition ushobora kuyakoresha uko ikintu ukoresha ama competition ni bonnet amarori na mayo gusa. Iyo tube nayo ni ino yitwa tuba. Tuba ifasha nkaga ndayambaye ndico njyewe cyo ifasha ni kugira gumempe mu mwanya wose, si byiza gumempe mu mwanya wose gusa ntayiko ndakontrola respiration yanje, ndashobora gukontrola ibindi byose nkabikosora. Umva amaboko kasanga ngira ikuntu naba amaboko, umva ca nkoresha tuba kugira guhema sindavyumvira, umva ca ngumempe mu mwanya wose ko nshatse, hama ni concentra mu maboko manzi ndakosore comme ça, hama kugira niyo nayikura cyo nkontrola byose. Bigo watangiye kuja mu ma competition à quel âge? Yo hanze natanguye à 11 ans. Mu Burundi naho? Mu Burundi natanguye à 8 ans. Hama kwishuri naho? Kwishuri bigenda gute? Tes amis, tes camarades de classe, bimeze gute? Genre ntibagufata nk'umustar, nico batinya kukuvugisha cyangwa sanga kwa kuvuga kwa ibintu ukoze tu. Est-ce que uragufata none nk'umukamarade wawe asanzwe? Kwishuri tasant comment? Kwishuri ijambe kwa ndi mushasha ntanguye umwaka. Urumva kwishuri ijambe nk'iki. Uhatanguye umwaka? Avant ari he? Kwera avant ari international. Umva kwera bavuga batanga kwanza abagenzi fisi uonye batanguye banzi nk'umushampion nagiye mu France. Umva rero nanje naciye mvuga nakundi bafata uonye gusa sinabagira confiance n'abagenzi zo kwishuri baguma honye. Jean ubona mengo bakuje ko kubera umushampion. Umva nanje rero ivyo bintu naca mvuga okay, umugenzi wanje ufata nk'umugenzi umbwire confiance, sanje sinabagira confiance, ngufata uko onye nanje sinabagira confiance kwa unkunda kwa celebrity yanje kwa nagiye mu France nkunda kubera uwundi gusa caduhura n'undi mwana ndamwabonye abona yagwerekeje wewe nyarazi d'abord uwundi donc ndi sûr gusa nyene nyarazi neza uwundi hama tangura kwa abagenzi kwa wiga muri B nanje niga A, umva gusa nitwigana tatangura rero kuba abagenzi ma sport kwa sport tugiye twese hamwe B na A. Hama rero turaba muri sport kama tujana ubu dusigaye tuva muri class gushika mu muduga turajana muri poste turi kumwe ko twamenyeranye kandi nayo nyene yafise manque de confiance mu bantu, naje nayifise manque de confiance ku bantu umva twari duhuje. Umva naciye mvuga okay ntabwo tumenyana ubu tuko turamenyana ubu unye ndamugira confiance fasinye gusa nyene ndamugira confiance naye narangira confiance tuko turaba abagenzi. Niyo novuga yuko ankunda kundi. Donc niyo inconvénient ihari birakugora ku créer amitié n'abantu iri sincère kuri wewe. Nivyo bintu nayo inconvénient ubona muri ibi bintu abantu cumenga ikintu cyose wanse ufate nkonga ikintu urakoze ikintu umuntu agusabye ikintu ugaca wanga ushaka abantu nabo bacatanga kwikira image itariyo bavuga ntukumeze niko rero wagiye mu Faransa ni kubera uri celebre ni kubera ufise amara menshi kubera ivyo byose ni kubera cyo wanka rero umva abantu bacatanga kwiyumvira nabi. Ama medaille maze gutwara ni angana 8 médailles yo hanze. Ngiye mu Jeux Olympiques naronka ama pression menshi gusa ikintu nakora kugira bifashe kuyakuramwo yari kuvugana n'umuntu. Kwa birafasha kuvugana n'umuntu iyo wumva umeze nabi, birafasha kwivakiwa ama emotion ufise, kwa bica bituma uba calm kubera iyo ufise ibintu muri wewe bica bikuremeye cumenga ufise pression nyinshi utegeza guterura gusa ufise umuntu ubibwira tumenga bica byoroha. Umva nabibwira umuntu akamfasha akankonseya bikaca bigenda neza. Jeux Olympiques twarajanye na Crésus
hamwe n'umukoci wanje Tom n'abandi bantu bo muri zindi sport gusa nakunda kenshi kubibwira Jesus jewe sinzi kuvuga icyongereza nzi kuvuga bijya byo kwipresenta bijya ibintu by'amabazi gusa umunsi umwe naciye mera nk'umuntu yazimiye kubera yari village umva naciye nzimira nciye mvuga hano ndavamwo gute na n'icyongereza nzi kuvuga gusa nuko hajya hari mu Faransa umva ba stagiaire bo bavuga igifaransa baciye banyorienta naciye ndababwira bâtiment ndimo baciye banshikana uwonshira muri Tanganyika ntabyo ntushobora kubera nabyo ndagerageza gusa ndabyumva ko ntushobora kubera muri Tanganyika hari amavague menshi kandi ndatinya ibikoko byayo nubwo ndabikunda ndabitinya kubera byose nibinkunda nkuko nje ndabikunda apart natation ibindi bintu nkunda gukora mu buzima ndakunda gucapa nubwo ntabizi cyane ndakunda gucapa naho nyene ndakunda gukina toutes sortes de jeux nshoboye gukora cyane nkagira cross ntoya muri natation papa cyane mama bansutena gose cyane gose gusa nk'ubwo mubizi mama bakunda yuko umwana wiwe yikonsantra cyane mu vyigwa kubera ivyigwa biri très important kurusha ibindi byose abapapa nabo bavuga tanko bitora cyangwa ngibyeza mama wawe mwasamva conseil nomuha ku muntu agitangura koga ni kugira ishaka mu bintu akora ko umuntu atakoze ishaka nashika hashaka aho yarashaka naho yoshika nuko yogira ishaka apa kugira ishaka nuko ivyo nakarakora abyumve yuko aryohewe kuba arimwo muri ibyo onye kubera utaryohewe hajyanye uvuze ntewe nguma nkora bino bintu cyane ko binjyohe cumenga cubivamo gusa ukoze ikintu ugikunda ku mutima wawe usanga ugeze na kure kubera ucugira ibintu byose bishobotse kugira ube meilleur muri ibyo bintu ukora icyo nkunda muri natation nuko inzanira ibintu biryoshe non seulement icyo nyene kirandyohera n'ibindi irandestressa iratuma mba umuntu ari libre muri ibyo nkora kandyohera umva cyo nyene nico gituma kindyohera conseil noha abavyeyi kuba abavyeyi batemera abana babo ngo bagende mu sport naya kubera ngo ni abahungu canke ngo ni perte de temps n'abakonseya babireke yego nibyo umwana ategerezwa kwikonsantra mu vyigwa gusa umuntu yikonsantre mu vyigwa kubera umuntu ntazokwama mu vyigwa hazogera igihe umwana aheba amashuri ugasanga yahevye ugasanga yagiye no mwibarabara gusa ufise ikintu ukunda bituma ukunda n'amashuri kurusha bituma naho nyene ukunda nayo nico kintu ukora bivana music nkunda kumviriza bivana na emotion yanje hangaha yo nshavuye numviza ibintu bitriste cyane ngiye numvise ibintu nyene bituma ntamba nyene bikasaza mutwe ku buryo n'umwana tubana namutanje akambwira none we wasaze wabaye iki kwa kuryoherwa bivana emotion gusa nkunda kumviriza cyane ni n'umuririmbyi akunda kuririmba indirimbo z'Imana ça dans le côté nyene amason ari hip hop ama rap message no abakobwa bariko barakora nobahayo message nobaha nuko ntibabandone kubera hari igihe
noya fana hari igihe muzotera imbere niyo mwaguma mubandanya kuko nta muntu ashobora guma akora agume ngaho ategereza gutera imbere kubera yashizemo ishaka kandi yabishizemo imyete n'ivyo akora umva ntimuzokwabondone. Iyo rero twaje kuvugana yuko dusoje competition nawe urakunda gusoma nabyo ese ngumara imbere y'abantu iyo nzo gusiga ko nanjye ndazi ko gupake tene uhora ubibandanya sanzo gutaha na mama zobigiye nawe zobigiye niyo udosindashagiriye iki uzotsinda musi azotsinda azoca amusohokana ukazozosiga rero neza cyane kwe kwanda byango nje nahina byamangu ni gute wowe hama imbere ya kamera ngiye ko nari imbere ya kamera